الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء. Turi ku kibuga cy'umupira w'amaguru ni mu Nyakabiga. Aha niho abayisilamu batari bake bo mu Burundi bakoraniye kugira ngo bahimbaze umunsi mukuru witiriwe intama. Idi Kabano arongoye umuryango w'abayisilamu mu Burundi by'imfata kibanza yahavuye rero ashikiriza ijambo ry'uyu munsi aho yasiguye uyu munsi mukuru icyo werekeye. Ego murakoze. Ego kuri uno munsi uri hejuru abayisilamu bo ngaha iwacu mu Burundi mbere n'abayisilamu bo ku isi yose baramutse bahimbaza umunsi mukuru witwa Eid al-Adha, no kuvuga umunsi mukuru wo gutsinda intungwa y'intama, mwagazi w'intama. Ukaba ari umunsi mukuru hambaye cyane kuko no munsi uhurirana naho abayisilamu isinzi bari imaka mu bibanza byeranda bariko bahimbaza Imana, baninahaza Imana, batambagira mu bibanza byeranda Imana yashize imbere gusumba ibindi imaka. Uyu munsi rero utwibutsa aho intumwa y'Imana Ibrahim yagomba itange ko umwana wiwe Ismail imutange ko ikimazi ku itegeko ry'Imana. Kuri uyu munsi rero abayisilamu baramutse bahimbaza uwo mugigwa uhambaye kubemera kuko numugigwa Imana yategetse abemera bose kubahiriza. Akaba ico gituma rero mubona abayisilamu kuri uno munsi bazindukanya kamwemwe bagashika ku bibanza aho basengera Imana, hanyuma rero igikorwa cyo gusenga Imana giheze baca baja kuri uwo mugigwa wo gutsinda intungwa, kubaga impene, intama, kubaga inka canke abifise bashobora kwironka ingamiya, hanyuma rero banezerwe mu miryango yabo, banezerwe hamwe n'ababanyi n'inshuti n'abagenzi mu kuninahaza uwo mugigwa waranguwe n'intumwa y'Imana Ibrahim, hama Imana igatako ikadutegeka yuko natwe tububahiriza. Badafise uburyo ngo ushobore nk'ico gitungwa ngo bakibage mwabatekanije kinabwa mufatikanye umunsi mukuru. Twanabonye n'inka ngaha muza kuzisangirira ngaha bigaragara. Nivyo abafise amikoro make mu bayisilamu canke mu batara abayisilamu nabone barafise umugabane baronka kubifungurwa kubitungwa bibagwa. Mbere ubisilamu buraduhimiriza yuko abo bafise amikoro make cyane aribo dukwiye kuraba byiza tukabafasha. Kubw'ibyo rero abayisilamu bafise amikoro make, abatara abayisilamu bafise amikoro make bagira bati ibyo uyu munsi wodufasha tukaronka nako gashishwa hamwe n'abandi. Nukuri ntibitinye kandi turahamagariye abayisilamu. Abayisilamu boba bashobora kubaga uno munsi ntibaze bibagire gufasha abo bantu aho nikora, gufasha abo bafise amikoro make, baba mu bagenzi, mu babanyi, mu nshuti, abo bose nukuri ubisilamu bugira buti abo ni mubarabe giza kuri uno munsi kandi mubafashe mubahe mu byo mwateguye, haba mu bifungurwa canke haba ku nyama zakomotse kuri ibyo
kuri ivyo bitungwa mwashoboye kubaga. Idi Kabano yanashikirije aho integuro yo gutora uzorongora umuryango w'abayisilamu ubona wewe ko awurongora ivyo imfata kibanza aho uyo mugambi rero ugeze. Nyakubahwa muri muyobozi w'imfata kibanza w'umuryango w'abayisilamu mu Burundi, mu biseza harabaye nk'akabazo, haraba kutumvikana, mbega amatora yo gushiraho umuyobozi nyakuri w'umuryango n'ijyana. Nivyo harabaye akagorane gatoyi, nivo hari gatoyi kuko nikabuza ko ibikorwa bibandanya. Wahora ari umukuru w'umuryango yarabaye nk'ukinjura bitumwe n'imvo zitandukanye, mugabo ngo nta gihugu ipfakara. Haciye hashingwa hafata ingingo zihuta kugira ngo umuryango w'abayisilamu uronke urongora byifata kibanza. Harafatwa ingingo zitandukanye, harashingwa ko inama nkuru y'abashekhe bo mu Burundi ko ariyo yorongora ikiringo mfata kibanza gushika hatowe mufti Bwegu. Ico naco ni igikorwa turiko turategura, twibaza ko nko mu kwezi kuza k'umunani Imana itugiye imbere bizokunda yuko umukuru w'abayisilamu mushasha Bwegu ariwe mufti atogwa hisunzwe amategeko turiko turaringaniza neza. Yanashikirije kandi nibimaze iminsi bivugwa ko mu gihe bariko bahamagara abaja gusenga mu masaha yo mu gitondo hari abo bigora kuko bavuga bakoresheje ivyuma bivuga cyane. N'ubu Idi Kabano twavuga yuko komibo ihagaze he kuri ico kibazo mu gihe hariho n'uwo umwe mu biwanyu yoba yari yapfuye. Ikibazo kijanye n'umuhamagaro w'abayisilamu ni kibazo ntikiri ikibazo kuko nta ngingo yafashwe ibuza abayisilamu guhamaga. Kuvyo tuzi nta ngingo nimwe irafatwa ibuza abayisilamu guhamagara. Umuhamagaro urabandanya ukuri kwamye kandi nibaza ko atamuisilamu yidoga, bikorwa neza cyane. Ico dusaba abayisilamu no kugerageza kubikora mu mutekano ntangere kandi bubahiriza n'abandi, bubahiriza abo badasangiye ukwemera. Nivyo twebwe mu gihugu cyacu turashima yuko abayisilamu dufise umwidegembyo ukwiye mu gusenga, nta udukoma turasenga n'ukuri kumwe ukuri kwamye. Kubw'iryo dusaba yuko abayisilamu uko kwidegembya bafise botokwaka abandi batari abayisilamu, basenge bahamagare mugabo bagerageze mu bishoboka byose gusonera ukidegambya kw'abandi. Nibaza ko uno munsi atangorane, nta mutsi wishibere kandi abayisilamu barahamagara ukuri kwamye. Nibaza ko n'imyidogo muri kino gihe atari kirenga. Twagomba dushimire leta nkozi, leta mvyeyi. Murabona ko no munsi twaje ngaha kuri kino kibanza mbere y'abayisilamu bakaba ari no kubibanza bitandukanye bari kubasenga Imana bari na hazimana, ata kintu naki ataco binona. Kuri uno munsi murabona ko uyu munsi wabaye umunsi w'akaruhuko kubw'ingingo nziza cyane dushima yafashwe na leta mvyeyi, leta nkozi, kurekure ko abayisilamu kuri uno munsi n'abatari abayisilamu bose uno munsi bari nk'akaruhuko kugira ngo abayisilamu basenge mu mwidegembyo. Turashimiye leta nkozi, leta mvyeyi, nyene icubahiro umukuru w'igihugu turamushimiye cyane. Nabandanye akwera igihugu, abandanye urugamba rwo kugwanya ubukene, urugamba rwo guteza imbere igihugu, kandi natwe turi kumwe nawe turamushigikiye. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kajalia kwamba neema ya maisha bora huko akhera na kuingia peponi hakuna atakayeipata neema hiyo isipokuwa yule atakayemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutembelea katika sheria zake. Nashahidia kwamba hakuna muabudiwa wa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja, ni mmoja pekee, hana mshirika katika uungu wake na ufalme wake.
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyeumba ardhi na mbingu na vyote vilivyomo. Mwenyezi Mungu hakuzaa wala hakuzaliwa wala hafanani na yeyote katika viumbe wake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyeumba kila kitu. Mumenya rero ko uyu munsi mukuru w'intama wahimbajwe ku rwego rw'isi yose n'abayoboke b'idini rya Islam.